mwese muriko muraturaba muturabe neza murakubona poto nawe mama ariko aramfasha nawe mama ariko aramfasha mutse kubiraba mutse ko rwose ariko na mama muze kuvuga kumvuza ko n'ibintu ngira ndabusiga naje kumudeka hapa kumugirana kumpodora kumpodora kumumekapisha Hi guys, how are you? Thank you for watching my videos. Oh my god, muratesa muratovye mugabo still nimbura ama video yanje ukayakunda. Why utagira subscribe? Kwiki ngira 10,000 views mugabo nkaronka subscribe majana 5 gusa. Nimugire subscribe parce que ntacho muza guhomba. I'm going to show you how I got this look for my baby. Ngene umwana wanje yangire makeup ushere. Oui. Muri video no musi wene ntitushaka kujama. Sivyo ni peshe gusa. Kandi ufusinge so kuduma. Urandasha? Bon, ndadutse kandi ndagarutse kuri yaheje kundasa mugabo sinapfuye. Swat, mugira mukurikirane ubwene umwana wanje yasize yangiriye iyi makeup mugabo kandi kuno twagize conversation entre mère et fille parce que ma fille elle est ma meilleure amie et je suis sa meilleure amie. Des fois, on fait des conversations entre meilleures amies. Rero, ni wayikundi vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Il parle de moi. Il. Qui est il? Elle parle de moi. C'est sur la bahungu. C'est sur la bahungu. C'est parce que tu n'as pas de cheveux. C'est pas ma faute si adafise imishatsi ni kubera ko amashuri y'Ubujumbura yose francophone afise ibipara ahubwo nyene entreta avuye ko muraba video nyine ngiye makeup abantu mufise une idée d'une école francophone batereka imishatsi canke basuka atari école belge canke école française canke iry'abakongomani mundagire muzoba mukoze bwo mwana wanje ari kudeprima kwera igipara. Quand j'ai pas d'autre choix parce qu'elle doit rester dans une école francophone jusqu'à ce que agiye muri secondaire. Donc urumva regarde ndamukite depression y'igipara il faut qu'on ait un francophone bashobora gutereka imishatsi. Nesa ngana kora nimungore no munsi. Sivyo? Wangaguye? Wangaguye? Ah, ça. Eh? Peshe murasa na Luna. Murasa? Tu es belle. Merci. Merci Luna. Peshe. Utera nkuru. Ufise imishatsi. Bayita injwiri iwanyu mu Rwanda. Bayita injwiri, ufise injwiri, zinjwiri babalao. Anje ngira rero nigire makeup, sivyo? Toi tu vas être ma juge. Tu vas me dire si je suis belle ou bien aussi je suis moche. Et tu vas être sincère. D'accord. Si je suis pas belle, faut me dire maman, si je suis belle, tu vas me dire karaté ça. Si wewe nize wenyene. Tugira tuganire rero nk'umuvyeyi n'umwana. Sivyo? Cyambere na mbere shaka wo banza umbwire. Comment tu me trouves? Hein? Bien. Bien. Oui. Où ça? C'est tout ce que tu as à dire. Non.
Après tout ce que je fais pour toi, on va ombwira tu ngo bien gusa. Bien et belle et jolie. Ah, vugira wanga. Je vous Sont des compliments. Bien et belle et jolie. Sympa. Je suis sympa aussi. Sympa. Sympa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une bonne personne. Et sympa. Mhm. Et... Dis tout. Tu te rappelles des lettres que tu écris pour moi? Tu sais, tu m'écris des lettres tous les jours. Et je t'aime. Je sais que tu m'aimes, ma chérie. Je sais que tu m'aimes. Alors pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es ma maman. Et... Numva umunezero ku mutima. J'ai envie de pleurer. Je t'aime aussi. Tu es ma meilleure amie. Je suis aussi ta meilleure amie. Hein? Est-ce que je suis ta meilleure amie? Oui. Usigaye ufite abandi bagenzi. Usigaye ufite abandi bagenzi ku ishuri iwanyu. Mais Bah. toi, tu es ma meilleure amie. Je suis la meilleure des meilleures. None pesha ndakubaza. Tuvuge ikirundi cyakwa turabarundi sivyo? Ibintu by'ifaransa wiga ku ishuri agashiza kubinzanira ngaha anye je nitwiganye. Ati je hano nize. Nize muri kaki. Okay, sinchomore kare ni kari gakenewe. Kari gakenewe na gato. Urumva jewe nize muri kaki hagi Daniela yiga. Urumva twiga. Ubwasi ukurazana iyo sura nzogutwarayo peti. Orindi. Bagutwara muri kaki. Urumva rero peshe byari bimeze. Agenda kandi kwishura n'amaguru. Urumva kandi siniga hafi peti. Niga kure agenda n'amaguru. Hama. Muga mu mbere nabaye wa gatanu. Nanize ubwenge. Naho naye niga muri kaki. Kaki rero umva wowe wayisuzuguye. Bavuga ikirundi nyene namwe muvuga iki? Igifaransa. Muvuga igifaransa? Mwumva rero murenze kandi muvuga igifaransa? Yeah. Twege twize muri kaki muvenga ni twize. Mashajenda. Yo man, abantu twize muri kaki turambaye ibara. Urumva ngo bavuga ikirundi mama. Twiga A I U O E. B ba bi bu bo be. Et puis twarize n'ibindi bintu vya Keza na Kagabo. Ndavuga ngere bavuga. On veut tout le français batwigisha ko nous enseigne. Agafaransa bavuga nako nakwimye barabara. Urumva? Kagutwenga peshe ubuzima bwari bugoye. Ubuzima bwari bugoye. Ndabona agafaransa twiga. Batwigisha. Agutwenga aho batwigisha oya agutwenga batubwira voilà ma maman où est-elle? C'est la femme qui porte un bébé. Le bébé c'est une fille? Non, c'est un garçon. Il s'appelle Kayoya. Nibiryoje naho nivyo. Nibuka ari nkuryoje. Bisubiremo rero. Wige ibyo twize. Répète. Voilà ma maman. Uvuga où est-elle? En fait, il y avait une conversation entre les deux meilleurs amis. Il y avait Kagabo et Keza. Donc toi, tu vas être Kagabo parce que tu n'as pas de cheveux. Et puis moi, je vais être Keza parce que je suis une fille. Parce que j'ai des cheveux. Toi, tu n'as pas de cheveux. Tu n'as pas même des... Je ne sais pas comment les appeler. Alors toi, tu vas être un garçon. Donc Kagabo. Je t'appelle Kagabo, toi. Moi, je m'appelle Keza. Qui va commencer? Toi, tu vas commencer. Tu vas dire, voilà ma maman. D'accord. Ok, dis.
Voilà ma maman. Où est-elle? Et puis toi, tu vas répondre, c'est la femme qui porte un bébé. Ok, on commence. Voilà ma maman. Où est-elle? C'est la femme qui porte un bébé. Tu es intelligente. Et puis moi, je vais répondre, je vais te poser une question. Le bébé, c'est une fille? Toi, tu vas répondre, non, c'est un garçon. D'accord. Il s'appelle Kayoya. D'accord. Le bébé, c'est une fille? Non, c'est un garçon. Il s'appelle Kayoya. Il s'appelle Kayoya. Il s'appelle Kayoya. Oh, Patrick, une rituel. Un moment de l'école. Trick une rituel. Tu as quel âge, Pêche? 6 ans. Tu as 6 ans. Oui. 7 ans. Tu as 7 ans. Tu aimerais avoir 7 ans, mais tu n'as pas 7 ans. Tu as 6 ans. Voilà, chapouille. Tu vas faire la carrière de Moukoulou. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky is gray. You never know, dear, how much I love you. My sunshine, away. Tu vois? Bon, entre ta quoi, t'as dit Peshi. Peshi, she's like me. Sometimes she's shy, sometimes she's shyless. Nk'ubu rero nk'ubu muri kano kanya amasuna aramufashe, mbwa mu kanya amasuna araza guhera. Bon, Peshi aremeye kuja kwiga muri kaki kugira ngo sinsubire kuja ku kazi tuze turirirwana. Muvyumva gute? Sawa. Mama ariko sindakushikira. Uri kagufi? Sawa. Ndafise umugenzi wanje ari muri Canada. Canada urahazi? Canada. Ntahuzi? Basi uramaze kuhumva? Inde. Canada uramaze kuhumva? Urahumva? Ni yambere humvise? Ariko ndafite kuhumva. Uramaze kuhumva? Okay, basi. Rero ngene bimeze. Uyo mugenzi wanje aragukunda. Ndakubwira impamvu agukunda. Kubera avuga ngo Kirundi ngo kiryoshe ngo kumva. Nivyo? Uvuga Kirundi kiryoshe kumviriza? Ntavyuzi? Okay, basi. Nuruhe rurimi uzi kuvuga neza? Nuruhe rurimi uzi kuvuga neza? Mugani byinshi. Nzi kuvuga Kirundi, Kinyarwanda, Igifaransa. N'igifaransa? Nta Congereza uzi mugabo? Oya. We? Ko utazi Congereza? Muga kushira muri Icongereza? Yego. Mama rero. Nukuri. Uri mwiza. Ndi mwiza? Merci chérie wanje. Ko kuvuze ko ndi mwiza? Reka Ko kuvuze ko ndi mwiza? Quoi, tu es ma mère, ma belle chose que j'aime. Je suis ta belle chose que tu aimes. Ma belle, précieuse. Précieuse, c'est pour Tu parles bien le français, pourquoi tu me demandes alors? Ah. Moi, je sais pas parler le français, moi je parle que le Kirundi.
Ne me demande pas tes français là. Safran podo. Nawe mama ariko aramfasha. Nawe mama ariko aramfasha. Muze kubiraba. Muvuge ko ntese ariko na mama muze kuvuga kumvuza. Ko yafashije. Ako bavuga gutesa. Kuzi kugira makeup. Nawe mugabo mfashije. Ariko the main one is you. none nuwo. Nawe. Amatubyo. Chara. What's Izirere. Zirakora akazi. Zirazimvye. Zogwanga. Zigurwa. Zigwa $5,000. Mwanya ibintu ngira ndabusiga. Naje kumubeka hapa. Kumugirana. Kumpodora. Kumpodora. Kumumekapisha. Igikuru nuko batahura cha mwana wanje.
Makeup. Ndio ingire makeup. Makeup nayo wibuka. Basi nani ntakuvuga ko kurangira makeup. Okay. Mukabona nisize neza mumpamagare Peshi niwe yangiriye makeup. Muza kugira subscribe. Muza kugira subscribe. Subscribe. Basi babwire mu Gifaransa. Bagire abone, s'abonner. Muza kugira s'abonner. Kandi rero iyi makeup mama yigiriye. Muza kuvuga kare mwiza. Umvise? Akora ikiganiro kandi namwe muramuraba ntimuvuge muri mubi kuko muvuze ngati ni mubi ntimuzoswa kora ibiganiro vyiwe bashanje ndabirukana cyane ni wowe birukanye ni wowe birukana oya ni wowe bivuze ntabyo navuze sare zobirukana uzobirukana okay muvuze ngo sindi mwiza pesha zobirukana period. Alors les gens, thank you for watching us. Nimba wayikunze fende kuri like. Hama, don't forget to share it or to leave your comments. Peshi afisa abafana benshi mugabo aratinya afisa amasoni y'abantu baza ama video yiwe. Mugabo iyo bagize ama commentaire meza guma mbaza mama bavuze iki? Mama bagize iki? Bisigura ngo arakunda ama commentaire. Abantu abage bafana bose babantelefona bambaza amakuru ya Peshi ntabazi. Actually Pesha saba fana je ntazi. Muze murashaka ama commentaire ateza kubera ko arabikunda umwana wanje. Aragarutse. 7 De Angela heze. Peshi yaheze kugira. Papa. Muzondendere ishure bisukisha. Mutoba mukoze canke batereka imisatsi. Bye bye. Alors les gens, on vous aime. Bye bye. Partage notre vidéo. Laissez quoi like, laissez quoi commentaire. Et puis on va vous donner beaucoup de vidéos comme ça parce que j'ai ni wanje avec ma famille, avec mes proches, mes amis, tout le monde. Alors bisous. Mouah.